Icambere nuko umukristo atabwirizwa kuba sindabibazwa mu byo gutunganya ubuzima bw'abantu, abantu bita ivya politike, kuko ivyo vya politike naho abantu bakunda kuyumvira ko ari ivy'imigambi gusa, ivya politike ibiraba ubuzima bw'abantu mu mice yose. Umukristo nawe rero abwirizwa kutaba sindabibazwa kuko nkuko twafitiye ku ijambo ry'Imana ryo mu gigabane ca 17 c'inkuru zayo kwa Yohani hamwe n'irindi jambo ry'Imana ryaje ribyunganira, Yezu yatumye abantu biwe kw'isi ngo bayitunganye bayiryohore. Iyo rero umukristo yitayeho ibiraba ubuzima bw'abantu akabigira umwitwarariko, aba ariko aratanga inyishu ku ijambo ry'Imana, aba ariko arishura ivyo Imana ishaka. Ico rero twababwiye gihambaye nuko bwa mbere bagira uwo mwitwarariko wo gutunganiriza abantu, ariko kandi n'abatunganiriza abantu nabo nyene bakabitaho, no kuvuga bakinjira muri ivyo birabuzima bw'abantu. Ico nico gihamba nico shingiro nyamukuru. Ivyo navyo birafise aho bifatira. Ubwa mbere na mbere bifatiye mu kugira ico baterereye. Burya ibintu bikunda kugora abakristo ni bibiri, biri mu migwi mikuru mukirubiri. Umugwi wa mbere ni igihe abakristo canke abemera Imana bose bagiye mu vy'isi n'abisi bakamigwa, ukamengo babaye umwe nabo, ntagire akantu kerekana akaranga kabo bafise. Ico kirakunda kubagora, kiri mu bigora abantu, ukaba umwe n'abandi, ukavuga nk'abandi bose, bari mu karenganyo ukaba nkabo, bariko barabesha ukabesha nk'uko abandi bose bagira, ukibagira ko Imana ariyo itunganya vyose muri bose. Iyo bitagenze gutya, ikindi gikunda kubagora abakristo hamwe n'abandi no guca bigirirayo ati ivyo gutunganiriza abantu ntibinyerekeye, bagaheza bakabirekera abandi. Ico maze kubona kandi ngira ngo twokenguruka nuko muri vyo gutunganiriza abantu mu vya politiki, vy'ubudandaji, vy'ubutunzi, ivy'amashure n'ibindi mice y'ubuzima bw'abantu, nuko hari abantu b'Imana bateba bakaza barasukamwo mabisi, naho abantu kenshi na kenshi tukunda kuyumvira ko abanyapolitike n'abejejwe babikora nabi. Hariyo abantu b'abakristo n'abandi bose bemera Imana, mbere n'abantu b'umutima mwiza baheza bagafasha abantu gutunganya, bakagira ico bisunga. Nico mbona iyo nyifato ishobora gufatira ku bintu bitari bike. Icambere yofatirako nuko umukristo agiye muri vyo gutunganiriza abantu aheza akisunga agateka ka muntu n'iteka rya muntu, biri mu nyigisho ekereziya itanga. Ica kabiri akagira ati ivy'ineza rusange nzovyitwararika. Ineza rusange nayo no kuvuga vya bintu duhurirako n'abantu umwe wese akagira ico aterereye, mugabo ntacaga ngo nokuramwo ivy'iwanje ngo abandi baheze babone basigarana ivyabo. Akarorero notanga ni nk'ibarabara, ayo mabarabara nk'ayo mu gisagara ca Ngozi arimwo amapave, arimwo amabuye, wafaje abandi kuyubaka nagira ngo ko nagize ico nterereye ngo ndakuyemwo amapave y'iwanje, umuntu agaheza akabimenya. Ineza rusange. Ikindi muri bike noshikiriza yo kwisunga no gufatana mu nda, agaheza kitwararika abandi. Ikindi ca kane inyigisho ya ekereziya ikunda gushikiriza abakristo nuko bateba bakamenya yuko ivyitunga Imana yaremye bigenewe abantu bose. Aha ntidutumire abantu kurera amaboko ngo abandi babirondeye bazobibaha, mugabo basagira ico aterereye kugira ngo abantu bose bamererwe neza. Ikindi ngezaho, kuko ivyo abantu bokwisunga ni vyinshi, ikindi novuga nuko umwe wese ataba sindabibazwa akagerageza kwitaho ivyo ajejwe. Mu gifaransa bavuga subsidiarité, no kuvuga ingingo mbwirizwa gufata mu vyo nshinzwe nkayifata, kandi ntagire umuntu aza kunsubirira jewe bitananiye, canke ngo hagire uwo nsubirira nawe bitamunaniye. Umwe wese ku rugero rwiwe, ku rwego agezeko agakora kugira ngo abantu bose bamererwe neza. Nivyo numva bo kwitwararika.